mu nkundire ndabashikiriza indamutso za nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aharamutsa abarundi bose abipfuriza kugira amagara meza iterambere n'amahoro. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arashima cane ingene igihugu cose cifashe, ingene gitekanye, agashima n'ingene abarundi bariko barakamisha ayo mahoro mu kuja ku kivi, umwe wese mu vyajejwe, agahamagarira uwari we wese kwikangura kuko iterambere ari uguhiganwa. Se Barundi arasaba abarundi kumenya no gutahura ko Imana yahezagije igihugu c'u Burundi ibikenewe vyose mu buzima bw'umuntu bwa misi yose. Uburundi ufise abantu bishaka bakunda ibikorwa, ni igihugu gifise isi imera imbuto zose, imvura igwa igihe kinini mu mwaka, agataka k'Uburundi karimwo ubutare bwinshi, bisigura ko hasigaye ahacu mu kubikoresha ku neza yacu ya twese. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arasaba indongozi kubera umuco w'iterambere abo zirongoye mu kubahimiriza mu bikorwa vy'iterambere, mu kubagendera bari ku kivi kugira bamenye intambanyi zibashikira mu mirimo yabo ya misi yose, bongere batera intege abariko barakora neza, gutyo abatarikangura babone ko bariko barasigwa n'iterambere. Aha Se Barundi agira ko anakebura abantu baca imitima bene Burundi ngo yongeye gwizara yamaza abantu n'ibindi bashaka kubankisha igihugu cabibarutse. Abo bantu bajeragiza abarundi uwo babaza ahantu bagize amatohoza bagasanga inzara iriko irica abantu ntaho botora. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ntasiba kubishikiriza aho avuga ko kenshi ibiciro biduzwa na bamwe twita abakomisiyoneri aho bunguka gusumba uwarimye. Ugasanga nk'igitoke umurimyi yagurishije 5,000 mu ntara ya Muyinga, gishitsi Bujumbura kiri ku 25,000 kubera abo bitambika hagati y'ugurisha n'umuguzi. Ikindi gituma ibiciro biduga nuko hariho abantu basahura igihugu mu gushora ibidandazwa mu bihugu duhana imbibe babicishije mu binywabi. Arongera akavuga kandi ko mu bituma ibiciro biduga ari uko abarondera uwo umwimbu kiri muke ariko iminwa yo kugaburira ari myinshi. Akaba arico gituma Se Barundi adahengeshanya guhimiriza abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu mu kugwiza umwimbu no kurima aho hose hatarimye kugira ngo umwimbu wiyongere. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arasaba abarundi bose kugwanya no gutunga urutoke abagira ibiturire, abanyuruza itunga ry'igihugu, akibutsa ko ivyo Burundi ari vya bene Burundi, kwitunga ry'igihugu atari ry'umuntu umwe ariko canke akagwi k'abantu ariko ari rya bene gihugu bose. Ikiganiro kibaye mu gice ca gatatu c'amashure caraye gitanguye. Se Barundi ahimiriza abanyeshure kwirinda gusamara, bamenye kwica abavyeyi n'igihugu babiteze ko ari ukwiga neza bakamenya, bakirinda inyoshambi canke ibibasamaza. Mu gihe iki kiganiro kibereye mu ntara nziza ya Cibitoke iheruka gushikirwa n'ivyago, Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arahoza imiryango yabuze abayo bahuye n'isanganya ry'umusozi wasenyutse muri komine Mabayi muri no ntara ya Cibitoke. Yongeye guhoza kandi n'abandi barundi bose bahuye n'ivyago vy'ibiza n'isibe, yongera asaba abarundi gukomeza umutima wo gufashanya wamye uranga basokuru mu kugarukira no gufasha abahuye n'ingorane ziturutse kubiza n'isibe, na cane cane muri kino gihe c'imvura bishika ikonona ibintu. Kubera ko benshi ibibazo vyinshi muri kino kiganiro dusanga ari bijanye n'ubutungane, Nyiricubahiro arasaba abacamanza gutunganiriza neza ababitura bataravye nkunzi canke batabanje kugoba izo bajejwe kuragira,
bakore bisunze amategeko, aho bazoba biteye iteka bariteye n'igihugu. Arashima kandi ingendo nziza ry'indongozi zimaze iminsi zigendera bene gihugu kugira ngo baziture ibibazo bafise baheze babironderere umuti bari kumwe. Tuboneyeho kumenyesha kandi abene gihugu baza kuronka akaryo ko gushikiriza ibibazo ko ikiganiro atari ico guciramwo imanza. Dusaba ko boshikiriza ibibazo biraho ubuzima muri rusange. Abafise ibibazo vyabo bwite hariho abaza kubakira babumvirize babereke inzira bocamwo n'ingene ibibazo vyabo vyotorega umuti mu gihe boba bari mukuri. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arahamagarira kandi abene gihugu gukunda igihugu cabo mu kukivuga neza no kugikorera aho bari hose, bamwe bibuka ko abarundi bayamaze bati umwana w'isema avuma ibere ryamwonkeje. Ikiganiro kiremeshejwe kandi habaye ihwaniro rigira kabiri yerekana iterambere ry'igihugu. Aho hizwe hongera herekana igicapo gishushanya Uburundi twifuza, iyo Uburundi bwifuza gushika mu bisata bitandukanye. Iyo mbona kazoza ikaba itegekanya ko Uburundi bwoba bwigaba bukigaburira mu 2040 ukaba buteye imbere mu 2060. Sebarundi ahamagarira abarundi bose gufata iya mbere mu kuduza ikivi kugira dushike kwihangiro twihaye kuko turi kumwe twese birashoboka. Mu gusozera twibukanye intumbero y'iki kiganiro. Ikiganiro murabizi yuko cama kiba inyuma y'amezi 3 aho abavugizi b'inzego z'igihugu bishura ku bibazo vy'abamenyesha makuru n'abene gihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yamaremesha ikiganiro mu mpera z'umwaka canke igihe cose abonye ko bikenewe. Ico dusaba cane cane abamenyesha makuru nuko batokwama barindira ko amezi 3 ahera kugira ngo babaze ibibazo vyabo, inzego za leta nazo zikaborohereza kubaronsa inyishu z'ibibazo baba bazituye. Muri iyo ntumbero duhereye kuri kino kiganiro, umukuru w'igihugu c'u Burundi Sebarundi atanga intumbero y'ingene igihugu gitunganijwe n'ibitegerezwa gukorwa mu nzego nshingwabikorwa. Abo yajeje gukurikirana ibikorwa hafi nabo bagatanga umuco aho bagejeje ikivi mu bisata bahereyemwo. Murakoze, Imana ibahezagire.